hanyuma rero ndiko ndagirisha ako kantu ntarumva neza bisohoka neza nkamenya ryari ukuguru kuzoba kuramukiwe nkumva ndi capable kubagirisha ako kantu effectif y'abantu kanaka uko babita ntibituraba. Ariko ingorane nari ifise ukomanda abantu bari kuri distance niniya ufise ijwi nk'igi wanje ata microphone bagutijije urumva yuko cari igikorwa kitoroshe. Ariko nawe ntimunyigane. Haleluya, ego Imana ihabwa icubahiro. Turakiranye mu mwanya mwiza, mufashe dukomera amashi menshi Imana yo mwijuru yatugiriye neza, iduhaye igitondo ciza cyo kuba imbere yayo. Imana ihabwa icubahiro. Ntibisanzwe ntuvyite ibisanzwe, hariho abantu bazindukiye ahandi hatandukanye ariko ata kintu c'impemburo ata kintu c'ubuzima bari buhakure. Imana ihabwa icubahiro. Rero turakiranye mu mwanya mwiza wo gusangira ijambo ry'Imana, umwanya novuga ko ari igice cya kabiri kidufasha gukurutira kino gikorane cacu, ariko igice kidasanzwe. Imana ishimwe cyane, n'ubuntu bw'Imana. Numva rero nezerewe muri kino gitondo kuko aba ari umwanya wo kuvuga ubushobozi bwa Yesu. Haleluya. Ndamukunda Yesu, shima Imana, amen. Ndamukunda Yesu, shima Imana, amen. Haleluya. Yesu arafise igikundiro, aracihagije. Haleluya. Biba biryoshe kuvuga ubushobozi bwa Yesu kubera si kubesha, burahari. Biba biryoshe kuvuga urukundo rwa Yesu kubera rurahari, rwaragaragaye. Haleluya. Biba biryoshe kuvuga inkomezi ziwe, biraryoshe kuvuga ugukiza kwiwe kuko twarakubonye. Haleluya. Biraryoshe kuvuga Yesu. Imana ishimwe. Numva ndakwakiriye rero muri kino gitondo tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Nahaye impfunyapfunyo canke rifise impfunyapfunyo canke teme bivanye n'ingene uvyita, ivuga ngo izera umwami Yesu urakira. Yewe sindakubwiye ngo umukuru kanaka w'ubushobozi nabo barafise ibyo badufasha. Sindakubwiye perezida w'igihugu kanaka, sindakubwiye Bill Gates na bamwe bagenzi biwe bafise inimero ziri nimerote ngo hatangura naka agashika ngo abantu 10 ba mbere ngo batunze ku isi. Sibo ndakubwiye, ariko ndakubwiye ngo izera umwami Yesu urakira. Haleluya. Mbega ijambo ugiye kugiyumvira ribwirwa abandi n'indakeneye gukira. Reka ndakubwire ngo ijambo ry'Imana yatubwira ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ngo nirwo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi. Haleluya. Umwizera wese ntazapfe rubi ngo ariko ahabwe ubugingo budashira. Ni ukuvuga ngo kwizera umwami Yesu ni ukwijiza ubugingo aho bwabuze. Haleluya. N'umuntu atigeze kumenya ko Yesu yapfuye akazuka kandi yaje azira ibyaha byacu, yaje kugira ngo twe nawe dukire urupfu rw'ibihe bidashira, yaje kugira ngo twe nawe tutaranagera n'ico gihe turonka amahoro twakenye, turonka ubuzima twabuze, turonka umunezero twabuze, turonka ubuzima, turonka umwidegembyo. Haleluya. Imana ishimwe. Uwo arakeneye gukira, uwo arakeneye kwizera Yesu Kristo kugira ngo akire. Haleluya. Reka ndakubwire ngo nasanze by'ukuri kandi birumvikana, ntushobora kumenya icyamutariye, ntushobora kukimenya uburyohe bwacu, ntushobora kumenya ko kigwa neza umuntu, ntushobora kumenya sinzi ngana no ico utariye ntumenye ibyacu. Ikindi nabonye n'umuti utafashe, abaganga ibyo barabizi, umuti utafashe ntiwomenya kuvura no kutavura, ntiwomenya ugeza kuvura. Haleluya. Barakubwira ngo genda ugure ubu ngo sha ngure yajisa vuba, uwo n'umuti. Rero na Yesu utamwizeye, utamuhaye ubugingo bwawe, ntushobora kumenya hageza gukora. Ariko ndakubwira ngo izera umwami Yesu urakira. Haleluya. Uwo numwe undi muntu akeneye kwizera Yesu ngo akire. Bene data nshuti zanje abakijijwe. Haleluya. Abantu mwahaye ubuzima bwawe Yesu Kristo. Haleluya. Turacafise byinshi byo gukira. Haleluya. Tumeze nk'igiti kiri mu ruganda rw'ababaji
citeguye guhingurwamo ikintu kanaka, citeguye guhingurwamo akabati ba Dr. Yves bakeneye mu mazu yabo kugira ngo mu nzu bizoba bimeze neza, gikeneye guhingurwamo imeza, gikeneye guhingurwamo igitanda, gikeneye guhingurwamo ibikoresho bitandukanye. Abo nabizeye Yesu Kristo nabamaze kumuha ubugingo bwabo. Haleluya. Si ibyo gusa, Yesu arakeneye kukumagukiza. Ndabona imaje y'ico giti mw'urwo ruganda, ndakibona kikiri kubishishwa, ndakibona kikiri cyose kikiri kigiga c'igiti ariko citeguye guhingurwa. Haleluya. Ndanakibona kandi kimaze no kubazwa kikagirwa imbaho, ndakibona kimaze guhingurwa kikagirwa igikoresho kanaka. Haleluya. Turabo abakijijwe turi mu ruganda gukomeza guhingurwa, gukomeza gukira, gukomeza kubohoka. Turi mu ntambara, turi mu gisirikare, turwana intambara na Satani n'abadayimoni, turashafise byinshi byo gukira. Haleluya. Si ibyo gusa, turi mu isi igoye. Bamwe twavukiye mu miryango yanduye, yasinzikaye, y'abarozi, y'abapfumu, nabo babyisanzemo, abaraguje. Twasanze bamwe baratanzwe kw'ibimazi. Ivyo ntavyo wokwiyumvisha. Ariko reka ndakubwire, muri bike namenye ngo baragenda mu byo bita amasengesho yabo, sinzi ko babyita uko, mu kwambaza imana zabo, ngo umuntu akavuga ngo ndaguhaye umwuzukuru w'umwuzukuru wanje, kuko umenga ntazigera abaho uwo mwuzukuru w'umwuzukuru wiwe. Haleluya. Ubwo n'Uburundi twavukiyemo, iyo n'isi turimo. Uko azovuka waratanzwe, ukazovuka ufise sinzi ingene novyita, sinzi ingene novuga, uri umuntu ari bizarre, uri umuntu ateye ubwoba, ateye isoni. Haleluya. Mu yandi majambo, mbega none ninde akeneye kwizera iri jambo? Ninde akeneye gukira? Twese riraturaba. Izera umwami Yesu urakira. Izera umwami Yesu urakira. Izera umwami Yesu urakira. Iri jambo turarisanga, reka turabe mu byakozwe n'intumwa igice cyaho cya 16. Duhere ku murongo wa 23 kubw'umwanya. Iyi nkuru sindayivuga ko yose, harimo inyigisho nyinshi, ariko ndagomba kuvuga bike kw'ino nkuru. Haravuga ngo, umutwe w'amajambo uvuga ngo baboha Paulo na Sila, umusoda ahindukirira Yesu. Duhere ku murongo wa 23 bavuga ngo bamaze kubakubita inkoni nyinshi, babashira mu ibohero, babarira umurinzi kubarinda cyane. Nawe abari watyo abashira mu nzu yo hagati, arobeza amaguru yabo mu mpatane z'ibiti. Maze nko mu gicugu, Paulo na Sila bariko barasenga, baririmbira Imana, izindi mbohe zibumva. Isi iciranyiganyiga cyane giturumbuka, bituma amatanguriro y'inzu y'ibohero anyiganyiga. Ako kanya inzugi zose ziruguruka, iminyororo ya bose iradohoka. Uwo murinzi yikanguye, abonye inzugi z'ibohero zuguruye, asokora inkota agira yiyahure, kuko yagira ngo imbohe zacitse. Ariko Paulo asemerera n'ijwi rirenga ati, ntiwigirire nabi, twese turi hano. Ahamagaza imuri, yitera mu nzu, ari mu gatengo k'ubwoba, yikubita imbere ya Paulo na Sila. Arabasohokana, arababaza ati, bagenzi, nkwiye gukora iki ngo nkire? Baramwishura bati, zera umwami Yesu urakira, mwe n'abo mu nzu yawe. Bamubarira ijambo ry'umwami Yesu n'abo mu nzu yiwe bose. Muri ico gihe nyene c'ijoro arabajana, abuhagira inguma z'inkoni, aca arabatizwa be n'abiwe bose. Imana ihabwe icubahiro. Umurongo wa 34 uvuga ngo arabadugana abajana iwe, arabagaburira, anezeranwa cyane nabo mu nzu yiwe bose, kuko yizeye Imana. Imana ihabwe icubahiro. Dukomere amashi menshi, Yesu agira neza. Haleluya.
iyi nkuru irimo inyigisho nyinshi, ariko mureke tuvuge ko umurinzi wenyene w'ibohero. Sishaka kuvuga ngena gusenga bihindura ibihe, abari mu mpatane z'ibiti biti bikavanako. Haleluya. Sishaka kuvuga ngena Imana igira neza, amabohero ataca yibwiye, n'inzugi zikomeye ataco zibwiye Imana mu gihe yishimiye abantu bayigomba gutabara. Haleluya. Haleluya. Imbohe umve, amabohero akomeye ntakanga Imana kuko ifise ubushobozi. Haleluya. Iminyororo ikomeye cyane ntiteye ubwoba imbere y'Imana kuko irakomeye, irabiruta. Haleluya. Ibikomeye, umuririmbyi niwe yavuze ngo ibikomeye ntibizontera ubwoba, ngo yarinze Daniyeli nanje izondinda. Inkuru ya Daniyeli murayizi, siyo ngomba kuvuga hano. Mureke tuvuge ku iyi nkuru y'uwo murinzi w'ibohero gusa, n'ibyamushikiye n'ingena byakurikiranye. Benshi inkuru murayizi, murazi ingena Paulo na Sila bashitse mw'iri bohero. Murazi iyi nkuru murayizi, utayizi ahava asubiramo avyisomere. Ariko tuvuge ko uwo murinzi w'ibohero hano hatwereka ngo bamaze kubashira, ngo bamaze kubatonagura gose Paulo na Sila, ngo babwira uwo murinzi w'ibohero kubarinda cyane. Haleluya. Haleluya. Oya, turiko turajana, abari hanze turiko turumvikana. Haleluya. Umuntu ntibamuhaye akazi agwaye, Imana ishimwe, akazi gakorwa n'abakomeye. Umuntu ntiyaragwaye, ico gituma bamuhaye akazi kadasanzwe k'ijoro kukurinda abantu nk'abo. Baramubwira ati ubarinde cyane, ubacunge gose. Nawe ngo akibyumvise, ngo bajana mu mpatane z'ibiti, aravuga ati akazi ndagakora tu. Amen. Hanyuma ibihe rero byavuye bihinduka ukundi, ngo Paulo na Sila bariko batazira Imana bisengera, ngo mu gicugu, ngo iminyororo, ngo inzu y'ibohero, ngo iranyiganyiga, ngo Imana irayinyiganyiza, inzugi zose ngo ziruguruka, iminyororo yaribosha imbohe iracyakagurika, byose birahinduka. Haleluya. Hano uri kuraraba hatwereka ngo yari asinziriye, ngo amaze kwikangura ku murongo wa 27 hatubwira ngo uwo murinzi yikanguye, abonye inzugi z'ibohero zuguruye, asokora inkota. Imana idufashe cyane. Abonye inzugi z'ibohero zuguruye, asokora inkota agira yiyahure, kuko yagira ngo imbohe zacitse zagiye. Imana idufashe cyane. Wasokora inkota ngo yiyahure. Reka ndakubwira ikintu kimwe hano muri kino gitondo. Umuntu nico kimwe na wewe na jewe. Hari igihe wikangura, hari igihe ugiye mu gihe kanaka ugasanga ibintu byayangaye. Haleluya. Oya, haleluya. Ntuzi inzira byazananye, ntuzi ingena byagenze uko, ariko ugasanga byayangaye. Icyo ukora ugatawakuba, ubwoba bukakwica, ukaja mu gatengo. Haleluya. Ariko reka ndakubwira ngo wizere umwami Yesu arakiza. Haleluya. Wizere umwami Yesu urakira. Naho uri mu gatengo kameze gute, ngo umuntu rero ngo yikanguye afatwa n'agatengo k'ubwoba. Kubera iki? Yasanze ibintu byahindutse. Icyo yahamagarikwa gukora yari yagikoze, ibyo asabwe yari yabikoze uko bishoboka kose, ariko asanga ibintu byahindutse, kandi byahindutse nabi. Haleluya. Hari ibihe bihinduka nabi mu buzima, ugasanga atankindi ushigaje atari ugupfa, ugasanga umenga inyishu yari kukubera nziza niyo ugupfa, kuko ibindi byaheze ntacyo kibereyeho, urakozwe n'isoni, urapfuye nabi. Hano ku murongo wa 27 ngo asokora inkota, ngo kugira ngo kuko yibaza ngo imbohe zose ibyo yarajejwe byase, waravuga ati ngira niyahure. Imana ihabwe icyubahiro ko Yesu yamari hafi.
haleluya. Abo Yesu yakijije, haleluya. Ababonye Yesu abatabara, haleluya. Yesu ni hari kandi arakiza kandi aratabara, umwizere gusa, haleluya. Hano ku murongo wa 28 ariko Paulo asemerera n'ijwi rirenga ati ntiwigirire nabi, ntiwigirire nabi, haleluya. Ngo twese turi hano, ngo hamagaze muri rero wa muntu. Paulo aramubwira ati oya ntiwigirire nabi. Hano ijambo ry'Imana ratubwira ngo asemerera n'ijwi rirenga, ntiyakoresheje nk'iri gwanje. Kumbure yarasemereye gose. Nawe ibaze ubonye umuntu agira yicumite, nawe umuntu agira yiyahure, nawe umuntu agira yigirire nabi kandi atacabaye, kandi Yesu akiganje, kandi Yesu agikora, kandi Yesu agitabara, kandi hakiriho ivyizigiro, hakiriho gukira, hakiriho kugirirwa neza, haleluya. Baramubwira ati oya ntiwigirire nabi. Wa musoda warondeza ibimuri, warirukanga n'ubwoba bwinshi hirya no hino. Hano ku murongo haratubwira ngo ahamagaza imuri, yitera mu nzu, ari mu gatengo k'ubwoba, ngo yikubita imbere ya Paulo na Sila, arababaza bagenzi nkwiye gukora iki ngo nkire? Haleluya, haleluya. Erega niwibaze amagogo uwo muntu yaragowe, iyumvire, ishire mu kibanza cyiza, iyumvire kwa ayo masanamu, inzu y'ibohero warujejwe, warucunze. Abakora ibikorwa nk'ibyo baturusha kubimenya, ntivyoroshe usanze umuntu yagutorokanye. Wewe ntiyari umuntu umwe canke babiri, yarasanze ibohero ryuguruye atavyizigiro, avuga ati igikurikira no gupfa kandi no gupfa nabi. Imana idufashe cyane. Rero ngo arazunguruka asanga hakoretse ibintu bimurengeye adafitiye insiguro, nta ruhara bifisemo, ariko kandi ntazi n'ingene bihagarika. Arabyazaniwe, finalma hari ikindi kintu kimurusha ububasha, hari ibindi bintu bimurengeye. Wewe yugaye kandi hasanzwe hugaye, ibintu yarabikoze neza, bisanzwe bifise urutonde, ariko hari byakoretse biramurengeye, biramusiga. Haleluya. Kenshi iyo ugeze mu bintu bikuzazanira, bikurengeye, birengeye ubushobozi ufise, birengeye ubumenyi ufise, hari igihe wumva n'ubuzima bwawe butakaje agaciro. Haleluya, haleluya. Hari igihe wumva utariho, hari igihe wumva umenga ntacubereyeho, kuko hari ibintu udafitiye insiguro, hari ibintu utabona ingene vyogenda, kandi ico gihe ubu umuntu mubi yihebuye sinzi ingene nobikubwira. Ariko Yesu ni hari kandi Yesu arakiza, umwizeye arabihindura. Paulo aramubwira ngo oya, amhejeje kubaza bagenzi nokora iki ngo nkire? Erega ntimuriko muribaza uwo muntu ngene yari amerewe, yari ari mu rutonde, ariko arakora akazi kiwe, ariko bimuhindukana ukundi kuntu. Agira ahantu ababaza ati umve nimungire inama, nokora iki ngo nkire? Haleluya. Ndakubwira ngo wowe uri mu bizazane, wowe uri mu bintu birengeye ubwenge bwawe, biruhishije umutima wawe, utagira ivyizigiro, utabona inyishu yo zozanana, utabona uko vyogenda. Haleluya. Yesu arakiza, umwizeye arakiza, arahindura ibihe, aratabara. Haleluya, haleluya. Yesu arahindura ibihe, Yesu arahindura ibihe, ahatagira ivyizigiro, ahatagira ubuzima akabutanga, ahari ibyago akabihindura ubusa. Haleluya. Ntibimusaba ibiharuro byinshi, Yesu niwe yatanze ibiharuro dukorera muri iki gihe mw'isi. Haleluya. Ntibimusaba ubuhinga, asanzwe ari umuhinga. Haleluya. Bagenzi nkwiye gukora iki ngo nkire? Umuntu bigaragara nta ndwara yari afise, ariko yarabona hari ibintu akwiye gukira, yarabona ko hari ibindi bintu akwiye gutahura, yarabona ko hari ibindi bintu akwiye kurengana, yarabona ko hari urugezo ataragerako. Aravuga ngo nkwiye gukora iki ngo ndengana aha hantu, nkwiye gukora iki ngo nkire? Haleluya. Ariko Paulo amuha inyishu imwe,
aramubwira ngo izera umwami Yesu urakiramwe n'abo mu nzu yawe.